twongeye kubaramutsa abakunzi ba B-Info abakunzi yenze ukwezi no kwa gatanu no kwindwi turigerekerezo rya kane turigerekerezo rya kane ndasubiye inyuma turi mu kwezi kwindwi umwaka wa 2026 twese turi ku munsi wa gatandatu cyane turi ku munsi w'isabato ivana n'ingene ubu bitahura abandi nabo bamaze kuba bashika muri weekend gatanu kuri gatanu nkuko twama tutangura tubifuriza ibihe vyiza twifuriza isabato nziza na weekend nziza abatanguye kuryoherwa ariko tutibagira kubinziza amakuru yacu yuno munsi tubabwira ibigezweho na ryo ubona neza yuko amakuru abagenda avugwa abari menshi bihuha biravugwa amakuru y'ukuri akavugwa ariko muri kino kiganiro turaje turabire hamwe ivyiriwe biraba ndetse n'ivyabaye ku mirongo y'urugamba ubona neza yuko ivy'ubu biteye ubwoba kuruta ivyo hambere abatari bakendazi neza yuko muba murindiranye igishika amakuru tuba tugiye tubashikirize anagenda babwiye neza yuko umusisanguzi yamaze kuba yashira ku meza ivyo tuba tubashikirize ariko imbere ya vyose mu nkundire manze ndamuha ikaze muri kino kiganiro bwana umusisanguzi welcome asante sana Cody the Black amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ndetse n'isabato nziza kuri wowe merci reka twifurize isabato nziza abakunzi ba B-Info aho muherereye hose abakunzi ba Cody Empire amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse mukomeze no kugira weekend nziza Cody yabivuze neza hari akanavuze ati abo mwatangiye kuryoherwa mu byoherwe amubwire mukomeze kugira ibihe byiza by'isabato abandi mukomeze kugira weekend nziza ngo ariko nubwo biruko tuguma tubabwira bishasha bigizweho hano mu karere k'ibiyaga binini ahanze hari ubwoba bwishirwa na musisanguzi ubwoba bw'ikise gakora ariko turaje tubirabire hamwe turabe ubwo bikibutera nico bukora ariko tubasabe twinjirane like zibe nyinshi kugira ngo ibintu bizi kubandanya bimera neza cyane muri commentaire ko kanya keza kugira ngo tuyagire bya ibibazo byose muba mwifuza kubaza umusisanguzi amakuru yose muba mukeneye kumenya ndibaza ni mu bishira ngaha muri commentaire aza gufatanya kugira ngo ashobore kuvyishura kwa umusisanguzi mu gihe abantu benshi bahanze amaso muri minembwe y'ibiriko birahabera ariko tuko turabona ama operation Wazalendo yigaruriye ibice ndetse igakubitinisha abazugwanda aho bitwa muri Namiburu ndetse umutekano vyatumye uhungabana cyane ndetse abene igihugu batari bake batanguye gutekera ivyabo bariko barahunga ndibaza inkuru yamaze kubikugeraho ndashaka twinjire imuzi iyo nkuru simvuge ngo imuzi nimuzi twinjije idonido ijya nino utubwire ibyabereye ngaha muri Namiburu tubwire uburyo Wazalendo iriki ra advancinga itsindi nyeshamba z'u Rwanda mu gihe abantu bazi neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirirukangisha Wazalendo na FARDC turashaka utubwire uko bimeze ndetse no ko warosi no nkuru asante sana Cody the Black arakanura ko ndakora ngaha ndagahejeje kugira ngo twinjire neza na neza mu kiganiro cyacu merci beaucoup c'est vrai ubivuze neza ko abantu benshi bafise ubwoba cyane ibivuze kabisa kuko nanje nguma ndonka amakuru bya hato na hato mugabo twibutse badukurikirana kugira like baziduzi kabisa niki kiganiro mu gisangiza abandi turifuza ko biza birashika kure kiri present kugira ngo abantu bamenye ukuri kwimvaho kwiba biriko biraba hano ku mirongo y'urugamba cyane twinjiri hano nyine Cody wavuze aya masaha turi saa 9:30 hano wacu igihe c'isaha zitandatu no hari mu ma 11h niho Wazalendo yari yamaze gufata kano gace ka Namiburu na gace gahambaye cyane muri zino ntambara ziriko zirabera mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga aka gace Namiburu kari hafi cyane na Kaziba centre nkuko wabivuze uti rero byagenze gute ngo Wazalendo aho kubandanya yo offensive muri minembwe za point 0 n'ahandi basimbire Namiburu izi ntambara ziriko zirabera hano mu burasirazuba bwa Kongo Cody zikoreshwa ubwenge bwinshi cyane zirimo ubwenge bwinshi cyane byumve neza uyu munsi wumvise hakujya Kanyaru bariko bikubita mu gituza uvuga uti noneho urugamba bararangije kandi rutaranatangura mu buryo boherewe kuko bobo
baronse gusa avantage yo musi umwe barenze ugwamo isi yose bari très fort ku munwa umunwa barofise vraiment barawumeze kwitangazamakuru bari très fort barazi kugwanisha umunwa so rero igituma mvuze ko izi ntambara ziri mu bwenge bwinshi cyane gose duhereye kuri operation yabaye hano na Miburu ubwa mbere twarigeze kubatangariza yuko muri FARDC hari akagambane ubundi ugiye kuraba hano muri Kaziba Centre ntabwo ari kure cyane na Kamanyora si kure cyane ni hafi kandi Kamanyora nta nubwo iri kure cyane na Ruvungi wapi ni hafi cyane twarerekanye rero yuko hari hano muri Ruvungi hariho umukomanda wo muri kote ya FARDC mu byukuri yamunzwe n'igiturire kabisa arafise ikimungu arafise cancer exactement rero uyu amakuru yarayahawe mente fois bamubwira bati hafi ya Kaziba coalition ya RDF barahubatse ikambi mw'ijya kambi niho abasirikare b'Ubufaransa bicaye n'abanyarwanda drone bariko barungika kurasa muri Minembwe za .0 birarumbiri bazikontrola bibereye hajya hafi na Kaziba subiramo kantu abasikare b'Abafaransa nibo bari bacumbitse ngaha muri Kaziba muri ikambi bari wasana bita na Miburu niho bari bacumbitse na Muburu niho bari abasirikare b'Abafaransa abasirikare b'u Rwanda abapolone abasirikare abanyepolonye n'abisirayeli abasirikare muri Israeli hamwe n'abasirikare bo muri Ukraine sibyo bari hano mu ikambi ya na Muburu aka gace nyine wazarondeye agabye mu bitero rero waza yasabye kuva kera yuko aha hantu buhagaba bitero hatume habananira gufata mugabo bagerageje ntiyigere hatekana kuko hano hantu gutekana kwaho ni inguvu nyinshi ziremera muri misozi miremire ya Fizi na Mwenga urumva ari centre y'ama operation exactement aérienne so kuri uyu munsi wa Zarendo yazindutse yaga bitero mon frère ibitero biremereye cyane uva hano muri na Muburu werekeza Kaziba Centre abahazi cyane ni urugendo rw'isaha n'amaguru ni hafi waza rero yabinjiriye bimwe biteye ubwoba babiyahuriye exactly ko babiyahuriye kandi babaja ko babubiriye ni gitero cyabaye ari na perso batari biteze barabakubita kabisa birabakomerana abazungu bazinga ibirago biruka hamwe n'inkotanyi abazungu bikoranye n'inkotanyi birutse n'inkotanyi aha na Muburu barahata kabisa Wazarendo yashoboye kuresista ina Miburu urumva ko karagace kadasanzwe sagace gasanzwe inyuma yo kubirukana iyi saa 9 n'iminota hariko hava imijugujugu y'amabombe iva muri Kaziba Centre bayite hano muri na Muburu kugira barabe ko Wazarendo yokongera kuhava ikiruka bafashe ubu baci bahungira muri Kaziba Centre niyo bariko barakoresha amabombe exactement so rero nubwo biruko amabombe bazindutse batera 0 boda duhere hano muri Murima aka gace bita Murima na gace bateyemo amabombe menshi cyane gose amabombe ku makuru mfise aza yamaze guhitana bene gihugu abasivile 37 amabombe nyine ariko amabombe yakategwa n'abasirikare b'Abafaransa bayaterera hano hafi ya Kaziba Centre hano muri Murima yaramaze guhitana amakuru mfise abasivile bagera kuri 37 ni benshi cyane abasivile so no muri .0 naho nyene bazindutse batera mijugunjugu y'amabombe kuva ku munsi wejo batera amabombe kabisa amakompra byato na hato abo muri koresho ya M23 yes batera amabombe muri .0 bati amabombe muri .0 sinzi yuko ivyo numvise ariko aradukurikirana kandi ivyo bumvise canke ariko twatahuye cyo kimwe nyumviriza neza aba basirikare b'Abafaransa
baje gukora kuri konte ya RDF na M23 na Twimareho turi kumwe bariko bafasha intara zo mu kirere igihugu cy'u Rwanda leta y'u Rwanda kugira ngo barabe ko bashobora kubohoza Minembwe n'ibindi bice. Aba rero uyu munsi bazindutse batera amabombe muri point zero. Urumva nubwo biruko ingabo zacu zahagaze magabo. Hari akabazo nza kukuzana kubijanye no kumija amabombe ngaha muri point zero. Okay, nta kibazo kuko bwana Musesanguzi sinzi yuko noba nihusi ariko manzi tubwi aka kabazo ndakabitsi ndazabuka kubaza kandi ndazi yuko abantu benshi ariko bafise bakeneye kwinyishu bakeneye kumenya. Okay, ndibaze ko abenshi baza muri kino gana ariyo nyishu bakeneye twibandanirize. Aha rero muri point zero nuwo bahatiye amabombe coalition ya FARDC ingabo z'igihugu za FDNB Wazalendo zo ngaha muri point zero batenye mu birindiro. Amabombe ntabwo yabateye ubwoba ngo biruke nk'inkotanyi iyo zumvise na kadone gace hejuru urazi ko bayabangira ingata. Coalition ya FARDC iracatenye muri point zero. Point zero malgré amabombe malgré biturika baracahari. Nta gusubizanya kwabayeho. Basubizanya gute kandi tahura ko aba bari kubakoresha izi drone n'izi ndege bari muri Kaziba sivyo Kaziba irimwe abene gihugu benshi sivyo. Rero ku ruhande rwa leta ya Kongo yoyo irakingira cyane abene gihugu. Ntabwo ibitero bakora bapfa kubikora vagabo. Iyo ni FARDC. Ku rundi ruhande naho bano bazungu bari kubakora kuri kote y'u Rwanda bo bifuza ko ahubwo hapfa abene gihugu benshi kugira ngo baronke ingene bagiriza leta ya Kongo yuko iriko yica abene gihugu. Bo nivyo bakeneye. Bapfa kumijagira amabombe nk'umijagira imbuto zirengarenga. Aho bigwa kuri bo iri sanfu ntibibaraba. Situation rero ya Kaziba centre ubwoba ni bwinshi. Abene gihugu batanguye kuzinga ibirago abenshi bahunze. Aho na muburu hoho nababwiye ko Wazalendo ari hicaye magabo kubera amabombe bariko barahamijagira naho nyine abene gihugu batanguye guhunga kubera ko kino gisirikare kiriko gifashe n'abazungu ntabwo bari ko bavyitwaramo neza. Bapfa kurekura amabombe sans précision kuri bo nababwiye ko batita aho amabombe akorokera. Bwana Musesanguzi hari n'amakuru ava aho bitwa muri murima yatari muri mirima naho bivuga yuko bahararashwe cyane bikomeye n'izishinjwa z'igihugu cy'u Rwanda ndetse zikica abatari bake. Kumbore bo bavuga yuko barashe ibindiro vya FARDC bicaskare batari bake ba FARDC n'ingabo za Wazalendo. Ayo makuru nayo yoba yaragushikiriye. Nivyo nari mpejeje kuvuga ko muri murima nta ntambara zahabereye. Ntibabeshe. Ariko ibindiro vya FARDC byararashwe. Ntibabeshe nta ntambara zabereye hajya muri murima. Na mabombe gusa bahatera. Barasisha amadrone bakarasisha n'indege. Ntabwo higeze haba guhangana hagati y'umusirikare n'uwundi. Niho mu mabombe bahateye navuze ko hamaze kumenyekana disparition y'abene gihugu 37 bamaze gusiga ubuzima aha muri murima. Bahitanywe n'amabombe ariko ategwa n'abajya bazungu b'Abafaransa n'abari abandi bose basanzwe bari kumwe. Kumbure mu biganiro byayo mutashobora kubabwira tuti none ni kubera iki bano bazungu bakenyereye Minembwe. Bano bazungu jodibye kubera iki batakenereye basi n'imiburiburi rubaye hari ubutunzi hari amabuye y'agaciro bakaza gukenyerera Minembwe. Kumbure tutaza kubizako nuko kamanzi aba abantu mudoze like ninke cyane kabisa tudoze like ni ingenzi twama twabibabwiye muziduze tubona ko ari kandi muri benshi cyane ariko bwana Musesanguzi tubandanya kiganiro. Aho hari ikintu wavuze ati M23 canke basikare babazungu zino nkotanyi kanabona biti nkotanyi bahindutse inkotanyi kuko bari gukorera inkotanyi nyeshamba nabo bari ko baramijagira amabombe meshi muri point zero. Mu gihe tuzi neza yuko ari ubutumwa ariko burasakara ucagiye tandukanye ama-audio ibiganiro byakozwe na Fande Fideli umuvugizi wa MDP Rwanda aho mbere yatumiriye abanyamurenge bose b'amadubu kuryoherwa no guserebura insinzi muri no weekend akavuga ko point zero igihe cy'isaha 8 z'ijoro ryakeye byo kuri uyu wa kane
bari bamaze kuyifata 5-5 ariko katubwira yuko iri kiraraswamo amabombe kandi ikaraswa nabo nyene turashaka kudutsobanurire eske point 0 bimeze guti ku munsi wejo naho tutumvise yuko biraro mbiri nako akagace ko bakaragarutse mu minwe zigisigare ca leta inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zari zahinjiye turashaka umuco kuri ubwo buce ndetse unatubwire ibitari bike kubijanye n'imigwano ikomeza kubera hajya mu seruko cyane mu misozi miremire bwana Musasangozi. Asante sana Kodi mu by'ukuri uzanye ikibazo ciza cyane abantu bose bifuza kumenya mbere nari mpeje no kubona hano muri commentaire hari umuntu akibaje ati nimutubwire point 0 yoba ifiswe nabande so ntaracinjiramwo ku bantu bifuza kwinjira muri group WhatsApp yacu hariho link yatanzwe link ya group niyo commentaire ya mbere guca mu joininga binjire so kukijanye na point 0 gushika magingo aya coalition ya FARDC niyo ikiri mu birindiro hano muri point 0 hari umuntu yampaye ireresi FARDC ni ikiri mu birindiro exactement FARDC hari umuntu yampaye ireresi yerekana ngo twimareho bariko baracelebra intsinzi yuko bafashe point 0 uwo muntu amubwiye nti raba d'abord ireresi umpaye yariyo sinite naranagusobanurira ibyo ari byo bavuze ko bafashe point 0 sanga samunani z'ijoro umpaye isanamu bariko baracelebra ku murango izuba riva iyi sanamu yimpaye 11 y'agatondo shira mu bwenge nawe ibyo bintu bayifashe 8 y'ijoro umpaye isanamu mu bucagucago bariko baracelebra izuba riva ivyo ni biki monshera zamugerageza guha agaciro message mwambye gutanga ubanza d'abord wowe uyimeditako hamubona kuidifiza inyuma ijya reresi bariko baratanga ngo ni point 0 bafashe bariko baracelebra ni murabe mwo wa journaliste yitwa Maripo yapfuye kera yapfiriye muri point 0 tuvuga ko yazutse aza gucelebra intsinzi uyu munsi sinibaza irya ni sanamu ya kera niri kirakoreshwa niyo bariko barakoresha uyu munsi ni sanamu ya kera je le répète ni mureke ro guhendwa ngo bariko baracelebra nkuko Koda kivuze nanje naronse ubutumwa mu gatondo bw'umumbe ni Rugabo hariya ijya voice note Colonel Rugabo ariko avuga ngo ni bacelebre ngo bafashe point 0 mu masaa 8 kereke iyo audio ngayirekuye ngo mu masaa 9 y'ijoro n'ibindi yashikirije nagomba ndabamenyeshe ko nimba koko bafashe point 0 bajya abantu ingene tubazi hogerera amasaha uturabona ama video ya point 0 oya kabisa aya masaha yogira muturabona ama video ya point 0 tuba twayabona so kimwe cyo barafise plan n'icifuzo cyo kwisubiza point 0 ikintu bajya abantu gusa kibahenda ikintu batarashobora kumenya no gutahura nuko ivyifuzo bitandukanye n'ibikorwa bikanatandukana kandi n'ingiro baravyifuje bariko bagerageza kwatera amabombe mugabo ntibarabishika ntibirakunda ibi mwakunze kubibona mu minsi yahera aho bakoze inama yo kugaba gace yo kugabana ko ibitero mu gace runaka batangura gucelebra intsinzi aka twamaze kugafata bari baramenyereye baba batanze amahera muri FARDC nije kubazibira ubu rero amazi ntakiri yayandi ibintu siko bikimeze wapi nivyo koko barafise renfort nini cyane vraiment j'ose le dire ikindagisubiramwo barafise abasirikare benshi murantunga mva makungu bavuye mu bihugu bitandukanye harimo n'abazungu baje kubaha umusada kugira ngo barabe ko Minembwe bayirekipera ijyaho plateau ya Minembwe ho plateau ya Fizi na Mwenga barabe ko babyisubiza rero kubwizo renfort baronse bafatiye no kubigwanisho byinshi bafise bari kwihenda ngo point 0 yamaze gufatwa point 0 ntabwo irafatwa point 0 ni afatwa
turaba mu bambere batangaza ko Ponzero atakaye. Ego. Turaba mu bambere. Kandi ndazi ko namwe kiza kubereka ko yafashwe n'amavideo. Ikintangaza nuko bonyene bari kurimba ngo Ponzero tombe. Mugabo bakongera bakavuga ko amabombe agikorokera muri Ponzero. Bariko barirasa none. Nibo bariko barirasa ko birumvikana. Ariko bwana musisanguzi. Kubijanye n'ibyo byose bimaze imisi ko birabera mu Minembwe n'ahandi hose ariko arabera imigwano muri Sud Kivu, cyane ngaha muri Fizi. Biravuga yuko ikoranabuhanga rya FARDC ngo rishobora kuba ryarinjiriwe na M23 bifashwemo n'abafaransa. Iyo nkuru ari ico yiziko. Kodi mu bisanzwe diplomasi y'igihugu ego ntabwo umuntu apfa kubibona ubwo nyene ngo abibone n'ubusobanuro sibyo. Ikintu kimwe gihari cyo niki n'amamedia y'abafaransa aramaze kwemeza ko hari abazungu b'abafaransa baguye ku butaka bwa Kongo n'abahafatiwe mpiri ego sibyo. Amakuru nayo y'ibanga aremeza ko Emmanuel Macron ariko aranegosia mu buryo bw'ibanga kugira ngo ntibashire hanze amafoto y'abasirikare biwe baguye muri Kongo n'abafashwe mpiri muri Kongo. Ariko aranegosia na leta ya Kongo. Wanashaka bigaca binavugwa ko yahaye inguvu nyinshi Kagame, inguvu zishoboka kugira ngo arabe ko ashika ku ntego yiwe mu ntumbero yo kwemeza President Tshisekedi. Hari ibintu abantu badatahura tumaze imisi tuvuga. N'ubu ngoma ndabisubiremo. Izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo. Mwabantu mwe, Kagame si wari karazigwana. Kagame n'ishati umuzungu yambaye. Ndababwiza ukuri igihe ijya shati zotabuka. Bazoyikura bambara yindi. Canke igihe izocafura. Bazoyikura bayimese. Hari igihe mu kuyimesa izotabukira mu mazi bitewe n'ubucafu bwinshi izobifise. Ntabwo bikiri banga. Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo mu buryo bweruye. Hariho umuntu avuga ati Tshisekedi arindiriye iki kugira ngo abishire ahera abitangaze abakongomani bamenye ko Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo. Amakungu amenye ko Ubufaransa buriko buragwanira muri Kongo. Arindiriye iki? Ibi nivyo biriko biratangaza abantu benshi, nivyo biriko abantu benshi bariko barayoberwa kubera ko plus abihisha plus baguma bikurira mu ibanga. Natambwe mvuga nti diplomasi zirayobera. Ubundi Tshisekedi we afise ico ariko arabikora ko muri diplomasi. Mugabo nka twebwe nk'abene gihugu bato twakagomba kumva ari vumera ati mwarabonye abazungu kuri front line. Nijyo ryo bari hagije. Tumenye uburyo twigwana. So rero bituma ibitangaza makuru byo mu Rwanda bigira inguvu baronka uruvugiro mu kwerekana neza ko igisirikare cabo gikomeye cyane gusumba ibindi bisirikare nayo shwi. Barakubiswe barabagira ivyondo barashaya benshi baba intabire z'amashamba ya Kongo abandi baradeserta barahunga iki aza kwiyambaza abazungu. Abazungu au départ baramuha ibigwanisho twari tubizi. Mugabo babonye ati kumbura ibigwanisho tumuha abikoresha nabi ntari karashaka kunshinga. Reka twebwe twishikire kuri tera. Tumwifashirize turabe. Ariko ndiko ndabona abazungu bamaramarira ku butaka bwa Kongo. Ibi ndiko ndabibona. Tukikuri ivyo by'abazungu bwana musisanguzi, mbega tuvuge yuko twabonye Amerika iza muri aya madosiye cyane ndetse biva yuko yoba ari nayo EFC mu ntoki. Ariko gizuno munsi nta kiho kirakorwa na leta z'umwe za Amerika. Tuvuge yuko ari imbaraga yabuze mu vya gisirikare guheza iyo ntambara yo muri Kongo canke ni kwakoni nyine abazungu bavuga ati abirabure ni mu marane birabaraba. Ubwambere turibuka ko izi ntambara ziri muri Kongo zifise intumbero nyinshi cyane gose. Twibuke Kagame ko ari muri gahunda ya punguza wajinga. Uyu ni Kagame. Hama tugiye kuri kote ya leta zunze ubumwe za Amerika.
ntabwo twokomeza ko ari inguvu za gisirikare yabuze byo kugira ngo ishuri ko yotorera umuti aya matati ari muri Kongo wapi ntabwo twokwemeza ko ari inguvu za gisirikare wanashaka sinonemeza ko na Tshisekedi ari inguvu za gisirikare yabuze kugira ngo aheze intambara ziri muri Kongo sinovyemeza Tshisekedi yaravuze ko yagwanishije diplomasi cyane bitewe nuko igisirikare cyitwa iciwe yasanze cyaramunzwe ari mayibobo zigendera ari banzihemba ari bakarombaromba aca hitamwo kugwanisha diplomasi biragoye rero yuko umuntu yatwaye umukenyero wa diplomasi umuha ubufasha bw'inzira za front line zo ku mirongo y'urugamba kubera aba yarahisemo biragoye cyane ariko kandi ku bantu dusanzwe tuzi amateka y'abanyamerika kuri peuple bantu hari ikindi kintu bitubwira sivyo nkunze kubabwira ko Kagame zimwe mu ntambara yateguye imwe mu mikenyuro y'intambara yateguye harimo kugwanisha abanyarwandakazi bo mu gitsina gore abanyarwanda bo mu gitsina gore sivyo narabyerekanye neza yuko ubundi abanyamerika abafaransa abisirayeli n'abandi nabakwe ba Kagame je montre ça nabakwe biwe biragoye rero kumva ko wewe woja gucira urubanza nkamwe Pilato yakira Yesu sobukwa ntibikunda biragoye cyane biragoye pe niyo mpamvu niyo sobukwa umubonye mu makosa ugerageza gushishitira ukamwereka inzira ashobora kuva muri ayo makosa utamukomerekeje kandi utitaye kuvyo aba ariko aronona ibi jewe nibyo ndiko ndabona kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu isinzi biteze ngo le 15 bagiye kubona impinduka ariko se ko impinduka aturuko turazumva ava le 15 ibi ndaza kubera ko ndabiza ko mu kindi kiganiro sivyo ibi sidavuga muri kino kiganiro ndabiza ko mu kindi kiganiro twebwe turiko tubona ko ahubwo impinduka zizwe mu karere ava le 15 juillet nivyo tubona kandi nivyo twumva bivuze ngo rero Amerika ashobora kuba ari wa mupfumu nka wa mupfumu nako yavuga ngo ndagurira abo hejuru nabo hasi ashobora kuba ari wa mupfumu abamo ndagurira abo hejuru nabo hasi Amerika iyi kuko ikibazo c'abakongomani kigeze ahantu gisesereza abakongomani kikanasesereza n'abantu bariko baragikurikiranira hafi bitewe n'ingene Amerika iriko iracitwaramo ntabwo Amerika iriko yitwara muri kino kibazo c'abakongomani nkuko yakagomba kuvyitwaramo bwana Musanguzi tugarutse kuvyo wavuze ko basanzwe bakorana n'izinyeshamba wavuze abafaransa abapolone bavuga aba Israel avuga abo muri Ukraine kumbure n'ibindi bihugu toba wiri uravuga bose bamaze gushinga kuri front line kugira ngo bishobore gukunda bahangane na FARDC kandi umva nyine barahanganye ariko turabire hamwe FARDC inguvu zibona zihari zo kugira ngo bashobore guhangana nibi bisikare byavuye mu mahanga giye atandukanye canke ni kwa kutonda ku kivinye utazi yuko utaha kodi ubukomezi bwa bino bisikare byose biri muri Kongo ni impamvu zitumye bariko baragwana nibwo bukomezi urumva none umufardc yonanirwa urugamba gacaja he umuwazarende yotsinda urugamba gacaja he ahungira he donc ubukomezi bwa bino bisirikare ni impamvu bari muri Kongo sivyo kandi c'est pas la première fois les gars ibi bibaye none duhere muri Somalia Somalia Amerika ntiyakubiswe igata ikomoka abarundi bakabwira Amerika ati twebwe ni mutubise twe tuze twikorera ibintu tubishire mu buryo byaragiye mu buryo muri Somalia si Somalia gusa haratuje ni henshi ibintu nkibi isi yose yagenda hakoranira abantu bazungu ngo bagiye ngo gutuzanga imigwitira bwa nikitusa bikabata ku amazi kugira ngo umuzungu w'umufaransa umuzungu w'umunyepolonye umuzungu wo muri Israel
baze muri Kongo guhangana n'abasivile b'abawazalendo. Je dis bien abasivile b'abawazalendo. Ivyo bintu koko ntaco bisobanuye, ntaco bivuze. Dutahure d'abord aba bazungu baje hano muri Kongo kuyihe intere, kuzihe nyungu. Niyo mpamvu natangiye mvuga nti ubukomezi bwa bino bisirikare biri muri Kongo ni impamvu zitumye bariko baragwana. Ntabwo FARDC canke wazalendo baja kuri front line ngo bagiye kwiyahurirayo. Wapi? Wapi kabisa? Ntabwo bikunda. Kongo igizwe n'intara zingahe? 24 kandi zinini. Kandi zinini ziteye no. Ari ukwiyahura ntiho tuma bava ngaha muri Kivu bakagenda muri za Manyema n'ahandi bakiberaho neza. Abakahe? Umugabo kubera umutima wo gukunda igihugu umaze kuba ubarimo, bakubwira bati ko tuma dusesera amaraso igihugu aho uko dutwagwa bufuni na buhoro mu gihugu cyacu. Kandi turiko turabona wazalendo ikirabyitwaramo neza. Franchement parlant, ikiragerageza turavye ingene bino bihugu rutura byakorani hajya muri Minembwe gusa. Ibi bihugu rutura bazanye puissance zabo, donc ubushobozi bwabo. Mugabo wazalendo uyu munsi ukaba ugize gatanu bariko bararasa, bariko baragwanira hajya muri Minembwe bahanganye n'ibi bibazo. Ndashobora kwemeza ko wazalendo yamaze gutsinda urugamba. Ndashobora kwemeza ko wazalendo yamaze kunaniza bijya bihugu vyose. Uti ni kubera iki? Iyaba wazalendo itabananije ntibaba bakigwanisha propaganda. Zijya nguvu ziri muri Minembwe ntabwo zikeneye propaganda. Wapi? Ibikorwa nivyo biba biriko birivugira gusa. Tuba tubona amaudio y'aba wazalendo tumepigwa jameni, wanatukimbiza mambo yanakuwa vibaya, ariko tumva wazalendo ngo nous sommes déterminés à défendre notre territoire. Nous sommes déterminés, pas même un centimètre. Ayo majambo turacayumva kuri wazalendo kandi bari mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga. Bivuze ngo rero baparvye kuresista iyi minsi 5 ku bushobozi bwa Israel, bw'Ubufaransa, Polonye, Moshera, Ukraine. Reka tubirindira. Ariko bwana musesanguzi uko tubiba zino ntambara nuko ko ziba zihitana ubuzima butari buke bw'abene igihugu. Cicana wa muri ivyo bice mura wavuze za Mirima, wavuze za Kaziba n'undi bice biriko buricwamo abene igihugu batari bake kandi bose abene igihugu nta munyarwanda barimo barabakongomani. Ariko bwana musesanguzi tuzi neza yuko leta nziza, gouvernement nziza ari yirinda umutekano w'abene igihugu. Kuko uba utagishoboye kurinda umutekano w'abene igihugu, ubu utagishoboye inshingano zo kurongora abone uvuga yuko kurongora igihugu rikana byita igihugu. Ariko kisigede no munsi turacabona umengo waracasinziriye cyane. Abene igihugu baracafa. Tuvuge yuko ivyo kurinda abene igihugu biwe ubu ari nka ntavyo. Kodi hariko ushaka dutahura sibyo? Tshisekedi ntabwo aratangaza ko Kivu ayihebeye u Rwanda canke ayihebeye inyeshamba. Kandi wanashaka kugino kuraba ibice byinshi byo muri Kivu y'amajepfo n'amajyaruguru wazalendo yamaze kuvyigarurira. Nibo babirimwo muri noro Kivu kabisiri ku Kivu iri ku Kivu. So izi ntambara turiko turabona izi ntambara turiko turabona sivyo zihindagura isura, zihindagura imero. Umwansi iyo yakubiswe atanga ibitagenda kugira ngo arabe ko aronka renfort, arabe ko aronka izindi nguvu zimuha gukora nkuko avyifuza. Ibi niko bimeze. Hama abene gihugu ko bariko barapfa, tahura ko atantambara nimwe zitagira ibimazi. Ntibibaho. Nta ntambara na zimwe zitagira ibimazi. Kabonera yuko bano bagwanyi bobo ico bo bashira imbere n'igiki nuko abene gihugu bapfa ku bwinshi hasikare baki kugira ngo Tshisekedi baronke ivyo
bamwagiriza sinzi ko hano hantu hatahura nico bo bashaka bivuze ngo rero Tshisekedi aracahagaze magabo na FARDC yiwe baracihagazeko hano muri Minembwe rubayeho ngira ngo mwamuse byaraye bibaye rubaya turavyumvise rero kuba leta ya Kongo atakirakora kibone kugira ngo abene igihugu bagabanye kwicwa ntibisobanura yuko yana niyo kurinda umutekano leta ya Kongo ntakirakora ariko Minembwe ntabwo yari munyeshamba samples yego none umunsi bayirimo samples nibarimo samples Uvira ntiyari munyeshamba ariko hari ibindi bice bimaze igihe n'igihe byarafashe Uvira ntiyari munyeshamba ziracayirimo oya zaragira none yose byose ntiyari munyeshamba zaravuye alo kutavuga Goma na Bukavu none igihe bayimara boca bahabambura rimwe na rimwe erega ni ntambara sumukino nubwo urumva utagomba kuyabambara kukanya kubona na tentative none tentative ziriko zira muri Minembwe zigamije iki bora musisa ngo zisinzi kumaze kubona zino ntambara ko ziriko ziraba c'est vrai FARDC n'ingabo z'Uburundi na Wazalendo barakora offensive yo rwego ruteye ubwoba n'ama defensive ariko yakora bikadukorere kuri offensive barakora offensive ziteye ubwoba ndetse bakigarura n'ubuce butari buke mu mwanya muto ariko hageze kakana ko gufinisha fini bikabanginikira nk'umutwanikirwa n'ikembe urazira ko birava kuki ikana gusobanura kino kintu ubu wowe uje kugwana na jewe sivyo yego ukankubita fresh hamukazibona haje abandi batatu inyuma yanje Chaniru utaruniteze utaruzi ko n'intambara boyizamo mu bice bigenda gute Chaniruka ntabwo wiruka urihagarara ko nawe mukurindira ko nawe abantu baza kugufasha atabufise gute atabufise ego intambara ariko tahura ko kuba zinonyeshamba ziri muri Goma na Bukavu ni kubera Minembwe ko akana kana abantu benshi batazi kuba nyeshamba ziparvinye kure zisa muri Goma na Bukavu ni kubera Minembwe kandi ikindi wanashaka nuko bishimira inguvu zabijya bihugu byabahaye mission nico bishimira mugabo ndakubwiza ukuri ntabwo bizokunda ko batsinda bene igihugu ba Kongo nibizokunda abene igihugu ba Kongo reka ndakwereke baramaze kubona izi ntambara ico zigamije baramaze kubibona Kagame yaje azigira intambara z'abatutsi nibyo yaje niko yaje azigira kugira ngo aronke ingene aguma ku butegetsi imyaka myinshi atawo muvuga abakongomani nabo bariko bavuga gute izi ntambara yazigize z'abatutsi atari iz'abatutsi mugabo ntituriko turabona nk'abatutsi bamuyamiriza tuti izi ntambara wadushoyemwo sizi wacu hari wambwiye ngo mu minsi heze twarabonye abanyamurenge bagira ama declaration bahanura bene wabo kuvavanwa na Twimareho kuvavanwa na M23 twabonye ku bwinshi pe ariko muri iyi minsi 5 kubera baronse renfort bose bafunze umunwa kubera iki kubera batari ko baricwa abahungu babo bari kuri front baronse agahenge ko guhema ntibari ko barafacane nko mu minsi iheze baciye bahora atariko nk'ubu bosubira kubamesa fresh wo kumva basuye ko minduru bafana kumva basuye ko minduru basaba Tshisekedi ngo turagusavye ngo bikorere ko mwabikora muri Uvira bari abandi bose kumva basuye ko minduru bivuze ngo rero uwo biraba neza yosanga bano bantu batambikije ari birumira habiri nibansaba uwimye u Rwanda ni rwatsinda itsoke turi kumwe nago Tshisekedi ni yabanyara baca bazana ya mariguma Kagame yaradushutse yaratubeshe atwinjiza mu ntambara zitari zacu ibi nivyo bikenewe ko abakongomani uyu munsi bamenya ibi nivyo bikeneye ko isi yose itahura bakwiye kwerekana determination yabo aho bahagaze apana ko babonye baronsa agatege baca babamiwe bagatekereza babona naho bari ko yakwitwa hovyo bakaduza umunwa bakomindira ngo Kagame yaratuhenze muri ko murabona ibimezo kunuko kimwe cyo novuga ndagisubiremo nta ntambara zitagira ibimazi nta ntambara zitagira ibimazi abene gihugu gupfa bagomba gupfa kandi nta n'uwuhakura izitamujya
no kubona umusesanguzi tuyazi bitari bike ariko rikenda gusaba inyamba hari kindi ushobora kubwira dukurikirana ukiba yagire kugira ngo tuve ku murongo twamaze kuba tubishura ibibazo nka byose baba batubajije. Sorry, ndashaka ugira akantu kamwe. Okay. So dukonkiriwe ofeti Kodi mu kurangiza kino kiganiro abantu benshi bariko batwagwa n'amakuru ya propaganda y'ibihuha kubera ko bari yabashize investissement mu itangazamakuru bagwanisha itangazamakuru cyane gusumba ibindi bintu byose. Intambara ziri kuri social media ni nini cyane gusumba ziri kuri front line kandi zo kuri social media zifite ingufu nyinshi. Bica bituma rero abantu bose mu mitwe bazangaho ngo intambara zimeze uku za sutani. Iyo babwiye ukuri bakubona nkaho menga ni wowe uri umubeshi. Kandi amakuru y'ukuri ariyo tuko turabashikiriza. Rero abantu nibareke gutwagwa nyabahururu. Nibareke ndavuga gute? Nibareke gukurikirana amakuru ya propaganda. Ubu noneho byaroroshye. Kumenya amakuru y'ukuri ari kuri front line c'est très simple. Umwe wese afise droit na accès yo kuyaperereza akayaronka. Nuko bana musesanguzi tuyazi bitari bike kandi ndibaza neza yuko abatari bake bashoboye kwishurwa bari bafise ibibazo byo muri point 0 za mikenye kaziba n'ahandi henshi ndibaza bino bibazo byamaze kuba byishurwa muri kino kiganiro. Reka ndagushimire cyane nyamatabi ugomba gushikiriza abadukurikirana. Merci beaucoup Kodi. Reka nanje shimira kandi abantu bose twabanye muri kino kiganiro abagize kuri like twabashimiye cyane ndetse n'abanditse ku mutumwa bwanyu turabashimiye cyane. Nizira neza yuko tuza kongera mu bindi biganiro tubazanira ukuri kw'ivyiri ku mirongo y'urugamba na rijya mubona neza yuko amakuru avyuka ku mwanya kandi abikibanure weekend ikomeze gusosa isabato n'abadazi bariko barayirangiza neza 5 naho mu bindi biganiro. Bye bye. Sawa.